uno yari yantwaye umutima mpora n'umwana wanje. Yes aheza agiye hari ico niko cyo tuvuga ngo amen. Turarindiye ko Yesu aheza agira. Hari byinshi ndamwigirako. Yarampamagaye ati dukorane byarangyoheye cyane kuba twarakoranye kuko ndamwigira ku bintu byinshi bikomeye kandi ndanamushimira kuba yaranyimviye ko wow yaba bikunda bagusomye Mungu yupo muri Mungu yupo ibintu bimeze neza. Sinarinze ko tugeze ku bihumbi 12 numva ari ikintu gihambaye cyane mu mwaka umwe tumuha amashino kuri kwa mu umuntu n'umukozi. Iyo tuvuze BMT twumve yuko iri muri side ikaba no muri nord. Cyo gituma aba anye rimwe na rimwe naho duhura bakanje umutima cyane cyane uyubonye, ariko ndavuga nti papa wowe urabizi yuko uri umuntu nobaha kandi cyane, ariko nkavuga nti ubuko bikose burya filime iri kidugira impande hose cyarimwe. Ebe yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Aya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi Ni hotel ya kataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge, ahubwo nkubaza uzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya, hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP, eka mbere na chambre présidentielle, hari amasare y'inama y'imanza, kabare, buffet, umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano, mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Bakanyita Mungu yupo, iryo n'izina naho n'igikorwa nkaba ndi n'iteka rinini cyane ryo kwashimira nk'inshuti nk'ababosi bacu mwavuye mu mihingo itandukanye, mwavuye hari abavuye hanze ndazi yahe ntibabuzemwo ko baranyandikiye bamwe mukigora mugashika hano, nuko reka ndabashimire kandi tubakomera amashi cyane. Amazina yanje yitwa Mushaki. Amazina yanje yitwa Mushaki Upe. Abandi umwe mu bakinyi ba Mungu yupo. Ndakunda cyane. Nkaba nashimiye mwebwe mwamaze gushika hano mwazindutse ati Imana baheza. Amen. Ikintu cya mbere nongera guhera ko no kubashimira cyane kuko muri bantu bose turi kumwe ngaha hari abantu mbonye ishusho ya mbere, ariyo nshuro ya mbere nababonye. Rero novuga ati ndabashimiye cyane kuba mwavuye mu hindu itandukanye mukigora mugahera ibyo mwarimwo mukavuga ati Mungu yupo aradutera akamo, reka tumwitabe hama tumufate mu mugongo. Ibyo nari bashimiye cyane, nongera nsaba abantu dufashanya ibikorwa bongere babakomera amashi kuko ni ibintu bitoroshe cyane. Bantu b'Imana mwakomera amashi bano bantu. Harangira ko kandi
bivanye n'umwanya uri kubaturega cyane, nashaka ngire ko ndababwira n'ibintu byaba byatuzanye ngaha, ikintu cyo cyatumye tubatuma ko kuri uyu munsi uri hejuru. Kuri uno munsi twaricaye nk'umugwi turiyumvira, turavuga ati turi mu bikorwa koko, ariko turashima Imana ibikorwa biriko biragenda neza. None ko turiko turakora ibikorwa bikagenda neza, mbega basha tubigenze gute? Katari twe turatuma bishika kure. Turafise ababosi bacu bariko barakora uko bashoboye kose, bakarara ijoro mu gihe dupostinze video, bakayifata bakayisanzaza. Mu gihe dupostinze video bakagora abandi inshuti zabo, bakavuga ati nukuri turabinginze mudufashirize ababene wacu mubafate mu mugongo. Tuvuze ati rero kubw'ivyo bano bantu nabo dushaka kugira umunsi mukuru, kuko nibo batumye dushika hano hantu, twifashijwemo n'Uhoraho, tubatume ko nabo nyene. Rero kuba twabatumye ko hano suko kuba twababonye gusa ku masura tukavuga ati we nakingo canke we nakingo, oya, nuko muri umuryango udasanzwe, muri Mungu Yupo. Sindababesha, muri Mungu Yupo turabishimira cyane kandi cyane gose, kuko aho tugeze twebwe tutabifashijwemo n'Imana ikabarongora mwebwe, ntabwo byari gukundana mba ko tubagera. Benshi baraducira imigani bakavuga ati intambwe mugeze ko hari abantu bayirondeye imyaka 10, intambwe mugeze ko hari abantu bayirondeye imyaka 5, intambwe mugeze ko hari abantu bayirondeye imyaka 3, ariko mwebwe kubw'amahirwe mwagize iyo ntambwe muyigezemo mu mwaka umwe. Rero nashaka ndabasabe twongere twikomera amashi twese kugera kuri iyo ntambwe idasanzwe n'intsinzi idasanzwe, dufatikanije twese hamwe gushika kuri iyi saha. Tugeze subscribe ibihumbi 12 birenga. Ico kintu abantu batazi YouTube bibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Bana ba mama kubwira ukwize abantu ibihumbi 12 ba subscribe, abasabone, nakazi kadasanzwe. Rero twa twabifashijwemo n'Imana, Imana irabarongora, namwe mudufata mu mugongo, birashoboka. Twebwe kino gikoko cyacu gushika kuri ino saha, ndibaza murabibona ngaha, aheze umwaka umwe dutanguye kino gikorwa. Twariruse turiruka, ndarondera abamfasha bino bikorwa nkuko mwabonye ngaha ku murongo. Aba bose n'abantu dufatikanije bino bikorwa. Uyu n'umutama, murabona ko ari umutama yiyubashye kandi ahumuye, ariko naramwegeye ndamuyagisha, ndamubwira ati mutama, bino bikorwa udufashije twoshobora gutambuka intambwe. Rero nongera ndabasabe mumukomera amashi umutama, ko yarumvise igisabo canje, akatwemerera akinjira muri timu. Nashaka ndabashikirize kandi abantu dufadikanije ibikorwa. Kuba ndi umushefu ariko mafise abantu bari musi yanje gato bamfasha kurera, bamfasha kurongora. Ashaka namuhagurutse vice president wanje ariyo bita Claudine, ahaguruke mu mubonera nyene. Claudine, haguruka. Uwo vice president wa timu Mungu Yupo. Nongera ngira ko shimira cyane umutama bita Sahiri na hakiri umujene, ariko yarashaje kandi yongera arasaza, amaze kurera benshi muri game, amaze gufata amaboko benshi muri game. Rero akaba ari muri bamwe badufashe ukuboko kandi cyane
mu gutuma ibikorwa bya Mungu Yupo bishika kure. Mukomere amashyi. Nkabangiriye ko ndabamenyesha yuko uwo nyene Sahiri mubona niwe muntu akora ry'amashusho mwama mubona dupostinga kuri YouTube mukabona asa neza. Urumva yuko ari umuntu wo gushimira kandi no gukomera andi mashi kandi nimumera amashi. Nkaba nogira ko nshimira kandi umuntu akunda kwinyegeza cyane ahako ndamuvuze yamaze kwimenya batazira umutama giti cy'imizi niwe muntu maze mureke kwanza niwe muntu yadufashije kugurwa channel ya YouTube. Murumva ko ari umuntu akomeye cyane. Niwe muntu yadufashije kugura channel ya YouTube ya Mungu Yupo, akaba yarakurikiranye YouTube yose gushika ahigeze, akabona neza neza yuko atakosa na rimwe ifise. Giti nawe nyereka ndamusaba haguruke hama baramuse. Nuko muri beza cyane kandi murabo kwiratira, ariko ndabona umenga sino badondora mwese ngo ndabamare. Ndibaza yuko ngiye baraza kunyongera kandi kanya ko kuvuga. Nuko tugira Imana. Bihava bitankundira kwijwi rishika hariya na hariya anye kubera muri kamere yanje nariye amateke menshi bituma amwe agoma ngaha biranka ko ashika mu nda. Rero nta jwi rirerire mpava ndonka rishikana hariya na hariya, rero abataza kunyumva mu mpangaze. Hama nkuko babivuze akazi kampaye izina rya Mr Giti, nkaba ndi umuryango wa BMT Maison de Production canke umuryango usanzwe utunganya ugahinyanyura amareresi ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama rero nkaba nagirira ubuntu nkategwa iteka n'ibi bihangange mubona biri ngaha anye. Nashitse ngaha anye ndanatangana no kubona banyicaritse hagati yabo, ariko kandi nzi neza ico aba anye bandushije kandi nzi neza icubahiro aba anye bandushije birahambaye cyane. Ni by'ukuri nagize ikibazo c'ico nza kuvuga, mugabo nabonyemwo batonya banje ngira ngo bakibizamwo. Namye mbaza uyu Sahiri nti mbega uriya nuriya anye amaze igihe kingana gute kugira ngo basifume onye mushasha wari we ca nijya kw'ifyeri, kubera ko uyu wewe murumva yuko arafise ikintu kinininya andushije muri no game. Rero kuri bashasha bariko barabizamwo canke bashaka kubizamwo, n'ijambo notanga canke no mutekerera, icambere nuko yotangura. Burya iyo utaratangura ntumenya ko wananiwe, canke ntumenya aho ukwiye gukosora, ntumenya ico ukwiye guhindura, ntumenya n'ugiye gusaba ijambo. Rero intambwe niwo mushinge w'ibindi vyose. Nta muntu ashobora kubaka inzu uko yoba ingana kose atahereye ku mushinge. Kandi ndibaza umuntu yazanye ivyo kubaka inzu bwa mbere byaramugoye, kuko aho twakuriye twege twubaka inzu z'ivyondo bakabaratisha ibiti, amarenga ajya bahora baja gucarira kwitanganika, rimwe na rimwe zirasha kubera ko ni inzu zuba zubatswe mu buryo butagira ubwirinzi na bukenya, bitandukanye n'iyi nzu twicayemwo. Rero
aka kazi k'uyu dukora bisa no kubaka inzu, kubera ko bisaba uburyo, bigasaba guterereza inshuti n'abagenzi nk'aha mwebwe mwatanze agacumu k'ubumwe. Aha ikamera niyazunguruka tuzobona yuko hari isinzi ry'abantu, kandi tuzobona ko muri Mungu Yupo ibintu bimeze neza. Sinarinzi ko tugeze ku bihumbi 12 numva ari ikintu gihambaye cyane mu mwaka umwe. Tumuha amashi no kuri kwa umuntu n'umukozi. Ibiro vya mbere biri mu Carama, mugabe ibiro vya kabiri by'icegera biri mu Kanyosha. Rero mwumve yuko Kanyosha na Side na Nord, iyo tuvuze BMT twumve yuko iri muri Side ikaba no muri Nord. Naco gituma anye rimwe na rimwe naho duhura bakanga umutima cane cane uyunye, ariko ndavuga nti papa wewe urabizi yuko uri umuntu nubaha kandi cane kandi mfana, ariko nkavuga nti ubuko bikose burya filime iri kidugira impande hose icarimwe. Rero hari ubukengurukira no gutera intege bashasha, abo bo bamaze gushinga umushinga aho bimaze kubagorera barahazi, ariko kandi iyi sinema yacu, ibikorwa byacu, filime ntigizwe n'umuntu umwe, filime igizwe n'umugwi w'abantu, filime igizwe na ekipe ntigizwe sinema. Ni ukuvuga ko muri sinema turakenye ibintu bibiri canke bitatu. Turakenye kumva yuko naka noja kumubaza iki kintu impamvu kitariko kiranyorohera, kubera ko niyankosora hava nsuzugura. Muri entertainment ndetse si muri filime gusa, turakenye ikintu bita ngo naka yagukosoye canke yaguterereye ikintu kikagenda neza, umenge biragahita uvuze ati naka burya anye hari ico yamfashije kugira ngo bigende neza. Rero kandi muri filime hari ikindi kintu ndiko ndakunda Kachos Mungu Yupo ariko aratuzanira. Turakenye abantu bari mu runganwe rw'uyu, muze murabe filime zose, mugerageje kuraba filime zose tumaze gusara canke dusohora. Iyo hageze aho dukenera ama image yaba haguma hagaruka babandi nabo nyene turagerageza uburyo bwose tubesha ko arabatama, mugabo ni bya bindi byo kwitiza ntibiba ari byo. Kaba ari nayo mpamvu filime yacu twitwaye muri Kongo aha hagufi bitugora kuja mu mahaganwa y'abandi, kubera ko nza gufata filime uyu nkamugira papa wanje, jewe nanje nkacamba umwana wiwe. Rero mutama karibu muri filime ndoni. Aya ma image turayakeneye, abamama bangana nk'aba turabakeneye. Nukuri muri filime nta muntu asaza, ahubwo uko utera ukura no kugera ugira agaciro ka filime. None bahezagire. Nagiriye ubakwe no guhinyanyura ndanahinyanyura. Abatanyumva muze kumbabarira. Mu bisanzwe muri sinema turakeneye urukundo, ari nago jewe nkunda gushira imbere. Muri sinema turakeneye gushira hamwe, nivyo jewe nshira imbere. Umunsi wa mbere tuyaga na mwene wacu ngaha yarantumye ko angurira rimwe canke abiri, arambwira ivyo ashaka gukora. Amaze kubimbwira niho namubwira ati imbere y'ibindi bintu byose twokora tumanze dushire hamwe. Gafere rero ikintu yavuze cya Noro na Side, Noro yaradusize je sindabihakana, ndi muri bamwe bavyemera. Noro yadusize kubera yashize hamwe, Noro yadusize kubera ikundana, yashigikirana. Ndamubwira ati mbere yuko uza kunondera je nawe dukorane canke nje mu gikorwa ciwawe, wumve neza yuko utegeza kuba jewe nanje nkaba wewe. Aho userutse uvuze izina ryawe bakumva izina ry'iwanje, navuga izina ry'iwanje bakumva izina ry'iwawe, nico dukenye. None yacambaza ngo birakunda ko dushobora gushika kure tukava mu maviews amajana tukaja mu bihumbi 10 nakwishe gutega muti
birashoboka cyane gose kandi twarabishitse ko mu mwanya mutoyi Imana yarabidushoboje. Ndi kuvuga yuko rero sindi munini ndi muto ariko bike shobora kuba mfise ndabisangira n'abandi kuko mba nizera neza yuko muto yarakura hiti ni period impano ni period batoyi baraza bakagenda ugasanga baraturenze kure ubu dufise ama nouvelle generation kare muri cinema umuntu nibuka yatangiye gukora ibiganiro by'amasinema yari Mayeri nuko yakora by'amasinema gusa aca haza nuze ya Diko carabivuga utarabibandanya gushikana n'ubu niho tubona umenga ari hejuru y'abandi mu bintu bya sinema ariko umva ko ari abagiye hariho n'abaje namanizera neza yuko rero je nshobora kuza nkagenda bamwe nafasha bakazogaruka bakanduza rero natewe iteka ryo gukorana n'uno mugwi wa Mungu Yupo kandi nababereye ikiganza cyiza bambere ikindi kiganza cyiza nizera neza yuko n'imbere mwongeye mukanyizerega muta tuzovuga utamwe izina rya Yesu nta birenze mbanzi ariko iyo turi kumwe n'umukinyi ndamusaba yuko dukorana bike mbashoboye nawe akagira ivyo ashoboye tugahuriza hamwe ubumwe muri sinema buganze twese turi hamwe birashoboka murakoze cyane ndabashimira cyane kabisa nuko biba bimeze tumaze akanya turi hano muriko murabona ni ibirori by'iteka je niko nabibonye yambara no hava ndabivuga sindabivuge neza uko biri ndi kumwe na nyiravyo yitwa je nakumenye nka Mungu Yupo ariko kandi ino brand yagutse nini yitwa Mungu Yupo nyene n'ubundi ni namubwa mbere ndakubonye uri kumwe na madamu wawe shafise umugore mwiza bari bambuje kuvuga ngo kirazira kuvuga ngo umugore w'umuntu ari mwiza hafise umugore mwiza kabisa okay murakoze cyane nkuko bivuze bayita Mungu Yupo bivanye n'ingo zinagiye wanje ngo twaje gushimira guhagarikira ko igikorwa cyacu tugira brand Mungu Yupo ariyo cyane dukoresha kandi Mungu Yupo si cyane gusa ahubwo Mungu Yupo iri ibintu byinshi cyane Mungu Yupo irafise amasaro Mungu Yupo irafise amastudio Mungu Yupo murafise n'amasaro n'amastudio hano kuba ni blend ihuza ibintu byinshi byakoze rero kuri iyo mvo bace bashima ko izina rya Mungu Yupo bakoresha cyane rero aho izina rya Mungu Yupo ryakomotse hamwe nawe mubona muvuze hamwe no mutambi wanje si madamu wawe sorry cenye muhora nabonye muberanye cyane bati kumbe Mungu Yupo yarikoreye bivuze uri kiri umusore cyangwa ufise ubundi ataro ndafise umudamu ndafise abana bajya hari abantu nakishe muri filime ndavuga ati Ali na Junior bajya ni kwawe Ali na mwana wanje Junior mwana wanje ariko uyu nawe mubona numwe twafatanije mu gukora igikorwa cya filime ngariko uyu yari yantwaye umutima nkora n'umwana wanje erega niyo mpamvu nanabivuga ko gasene mingana rakabonye ari uburyo cyo kumubona bimacinga nk'ubari abafana bazi nyene yuko bijye binari n'ibyanyabyo bakabona nyene ko menga mwari kumwe witwa gute by the way nitwa Gakiza Shafisa muga izina ry'igikorwa nitwa Gakiza Gakiza wagumanye izina ry'uwawe nagumanye izina ry'uwanje kandi ndarikunda cyane okay urubatse fiancé kano kantu bakamenya sibyo ka Mungu twumve yuko muri Mungu Yupo hamera urinda sivyo abasore bimeze neza no hirya no hino abakwe murabakene yaravuye ku isoko naho bihangana sinubatse ndashaka umukobwa ibindi navyo Yesu aheza agiye hari ico niko cyo tuvuga ngo amen turarindiye ko Yesu aheza agiye kabisa igihe umaranye nuno novuga ni CEO wa kino kintu kinini caguse hoba hari ibintu maze kumwigira ko nk'umurongozi cyane cyane kwihangiro na vision ushaka kugera ko muri bino bikorwa byawe yego cyane hari byinshi ndamwigirako
yarampamagaye ati dukorane, byarandyoheye cyane kuba twarakoranye, kuko Chris negera aba bantanguriye imbere, Chris menye ibintu byinshi. Rero iyo ndi kumwe n'uyu ndahaboneraho ibintu byinshi cyane, ko ntegerezwa kwitwara, uko nakitinga byinshi cyane. Kuri ndamushimira rwose rwose, kuko ndamwigira ku bintu byinshi bikomeye, kandi ndanamushimira kuba yaranyimviye ko wow yaba bikunda bagusomye mungu yupo wihanga mu bindi migwi yoza kukurondera bikaba ngombwa ko inakubwira ati hajya ahantu uveyo tugukeneye Burundi wacu, byoshoboka? oya ntibizoshoboka. none ugiye gusazira muri mungu yupo na oya maze ntagiye kure ntabwo twibimukira bararekuriwe je nagire ntahe ndamutahanye. oya gusa kigira turekuriwe ku bantu bifuza kumukoresha ashaka kumusaba kumukoresha rero kuba kumutwara Burundi byo bisigura ko afise kontra hano itamwemerera kuba yogenda Burundi no cyangwa yogenda akagaruka. nogenda nkakina nk'uko wundi wese ndondera, nogenda nkakina ngamba mfise aho mbarizwa, kandi ni sawa ko ngenda nkagaruka. siyo bisaba iki kugira uno mukobwa nk'uno mwaka mu yindi migwi yo mwipfuza tumubone yakinye? ego cyane nambe turabahaye ikaze ku bantu bifuza kukinisha ko materi afite look nziza kandi umuntu wese natwe urabona yaradukoreye igikorwa cyiza cyane kiranakundwa. Rero ku bantu bifuza kumukoresha baraza ngo twongera mu twavugana ntituzimba cyane ntuzimba asisa mu ijambo rimwe abantu bagumye babona ibirori nivyo muriko murahimbaza umwaka uheze mutanga ibikorwa neza mu buryo bufatika. Mu majambo abiri canke atatu ni igiki mwishimira mwoba mwaragezeko mwa kino kiringo c'umwaka wose? Okay, urakoze cyane kandi amajambo avuze cyane ari naco cyatumye dushika kuri uyu munsi. Rero ikintu cyambe twiratira kuba dufise abafana, turafise abantu dukurikirana, turafise abantu batwitaho bakundisha ibikorwa byacu abandi. Rero gukundisha ibikorwa byacu abandi ni ikintu dukora ku mutima cyane, turavuga ati by'ukuri tuzoshika. Ikintu cya kabiri cyatumye dushika muri iyi saha tunabatumira abafana bacu cyangwa abakunzi bacu cyangwa abantu bose bariko turabakora umwanya, turishimira cyane intambwe MUNGU YUPO film iteye, kuko ukwiza subscribe ibihumbi 10 na mu kwezi mu mwaka umwe ni ibintu bitoroshe cyane, si byabo bose ni Imana. Turavuga ati hamwe n'Imana yarakoreye mu bantu, nta mu bantu baradushigikira turatambuka nibyo. Rero ntumbere nyamukuru tuvuga ati ngaha iki ni icivugo intambwe ku yindi Imana ishishikijwe kane ku ntsinzi turakora Imana igatanga umugisha. nico civugo cyane intambwe ku yindi Imana ndashikane ku ntsinzi turakora Imana igatanga umugisha. muranashira Imana imbere cyane mu bikorwa byanyu, ntimwizerera mu ngufu zanyu nabo cyangwa mwizera ko ingufu zose woronka ubu zikesha Imana n'ubundi? cyane rwose ingufu zose turonka nico gituma navuze ati Imana yarakoreye mu bafana, nta mu bafana badushira Imana imbere ku ntsinzi. muri ino sezo y'ibikorwa umwaka uracari hagufi, abantu buryo watangiye kugira abafana je nabibonye bitege iki? bakwitege ku iki? bitege ko nzobaho ibintu bimeze neza, nzokina neza, bakomeze ko Imana ikomeze kumpa abafana benshi bankunda, bakunda n'ibikorwa byanje. ni iki kigutera icizere kugeza muri uno mwanya kikwemeza yuko ushaka kugera uzohagera? Ico nizera nuko Imana niyampamagara nkakomera, ibintu byose bisaba kwihangana, nanje nzihangana, aho nifuza gushika nzohashika atakabuza, kuko hamwe n'Imana byose birashoboka. ndabashimira cyane Mungu yuko bino bintu bitangiye kuturaba natwe turabiraba tugira akayabako. Merci beaucoup. Murakoze cyane.
Tigo Entertainment.